bisa turamabafu n'amabuye. Inkuru dushikiye yuko hamwe na Akes abaririmbye ndondi abaririmbye b'Uburundi yuko umuriro giye kwaka. Nuko amakuru avuga yuko bisa turamabafu n'amabuye afise indirimbo yiwe yitwa Imodokari. Ikaba yamaze gusohoka muri audio, ikaba nayo indirimbo ya Akes nayo nyene yitwa Mpore. Ikaba yamaze gusohoka audio. Bikaca bivugwa yuko clip ya bisa turamabafu n'amabuye hamwe na clip ya Akes yuko zitarasohoka. Wewe uriko uranyumva wibaza video clip ya bisa turamabafu n'amabuye na video clip ya Akes ko yoba isaguti, mbe wibaza ninde muri bo yoba yakwise copy and paste? Ko numva audio ya bisa turamabafu n'amabuye yoba isangiye melody na audio ya Akes melody yakoreshejwe kuri Satbi cyangwa kuri Akes ko ishaka gusa. Mbega tuko turibaza boba barakoreye hamwe? Oya. Mbega umu producer wa audio boba baragiye kuri studio imwe? Ndiko ndibaza ko inspiration ishaka kongana. Indirimbo zose zerekeye ubuzima hama bakunzi muriko muratumviriza vuba twitege ko indirimbo ya bisa turamabafu video clip igomba isohoke. Tuzoraba umuhinga mu producteur yo barakoze iyi ndirimbo ya audio ya bisa turamabafu, tuje turaba n'umuhinga mu producer yo yarakoze indirimbo ya Akes. Ariko ndiko ndibaza mbe bo bara producteur bo bayihanye instrumental ko melody zose zigomba gusa, mbe inspiration ya bisa turamabafu n'amabuye hamwe na Akes byo babishaka gusa. Uriko uranyumva gumana natwe ugumuri kumwe natwe nkuko twa tubikora. Indirimbo urasa kuzumva kandi vuba indirimbo ya bisa turamabafu n'amabuye igomba isohoke hamwe n'indirimbo ya Akes video clip zose zigomba isohoke. Reka tuzaja turaba uko udukorikori bazokora muri zo ndirimbo zabo. Nibaze ko video clip ya Akes izoba ari hit y'ubusazi. Hama abafanzi ba bisa turamabafu n'amabuye hamwe n'abafanzi ba Akes mwese muri kumwe natwe tuzobaha indirimbo zabo za video clip ya bisa turamabafu n'amabuye na indirimbo ya Akes zimaze gusohoka video clip yuko koko tumaze kumva yuko audio ari zimwe, meme melody sinibaza neza yuko meme producer ko yoba ari umwe canke umuhinyanyuzi yoba yarahinyanyuye indirimbo ya bisa turamabafu n'amabuye, yuko yoba asa n'umuhinyanyuzi yoba yahinyuye indirimbo ya Akes. Sinibaza yuko umuhinyanyuzi yoba ari umwe, sinizera yuko Satbi yoba ari copy and paste Akes, kandi sinokwizera yuko Akes yoba ari copy and paste bisa turamabafu n'amabuye. Reka rero turindire ivyo kurya twatese bisheha hagiye gushuha tuzokwarura. Sinzi n'indirimbo yahe tuzokwarura. Reka rero tuzora ama viewers ya video clip ya bisa turamabafu n'amabuye n'ama viewers ya Akes ukuntu azorhangana, aho nituja tumenya yuko wari copy and paste ninde. Kandi reka tuzo turaba n'uburyohe bw'amasene n'uburyohe bwa melody, kuko muna melody zigomba gusa. Sinugisha amajambo hama mwari kumwe n'igimbere Francisco. Hama ndasavye uwo batagira subscribe kuri channel yacu yuko yogira subscribe akongera kandi agasangiza n'abandi bashobore gushikako kuronka amasanamu asiguye ni byinshi bidukwikije. Murakoze cyane, merci.